Burundi mbere Channel TV, umuhora ngurukana bumenyi ubatororokanyiriza amakuru, ubutumwa n'ubumenyi butandukanye mu ntumbero yo guharanira iterambere n'amahoro mu bihugu tuvamwo. Uno munsi tubazaniye ijambo ry'Imana mugezwako na wa muvuga butumwa mukunda kandi mumenyereye ngaha mu gihugu ca Afrika y'Epfo, kubera ibikorwa vy'Imana ahakorera mu buryo yisangije mu kuzana abantu benshi kuri Yesu Kristo. Uwo mukozi w'Imana akaba yitwa Philemon HARAJWE. Reka mu kanya isase tumutega amatwi. Imbere yuko tubandanya n'iki kiganiro kuri iri genekererezo ryo kuwa 10 Nzero umwaka w'ibihumbi 2024, nagomba mbanze ndabibutse ko jewe muteze amatwi kuri uno muhora Burundi mbere Channel TV, nitwa Habimana Salomo, nkaba mbarizwa mu gihugu ca Afrika y'Epfo i Pretoria. Kaze dusangire ivy'ubwenge n'ubumenyi bw'Imana ku mamuko. Ehe ingene mpangaye gusiguza umwami wanje, naho ndumukungugu n'umunyota gusa. Igitabo c'Itango 18 ku murongo wa 27. Bakunzi b'ibiganiro amamuko mukurikirana buri kwezi kwa mbere k'umwaka, abo turi kumwe hano mu gihugu ca Afrika y'Epfo, abari wacu i Burundi, eka aho woba unyumviririza uri hose, amahoro y'Imana arutukomenywa n'umuntu wese, ashibamire imitima n'ivyumviro vyanyu muri Kristo Yesu. Kaze mu kiganiro cawo ca kabiri mwateguriwe kandi muriko mushikirizwa nanje Philemon HARAJWE, nderewe Kristo mu ishengero Capital City Church International 3 mu mpfunyapfunyo riri hano muri Pretoria East. Michael Clinton niwe yanditse ati, utazi kahise ntacubuzi, uri babi ritazi ko riva ku giti. Maria Sharapova nawe aca aramwunganira ati, utazi amamuko yawe ntubuzi n'uwuriwe. Aya majambo ya Maria na Michael arakomeye cyane, kuko wowe babi utazi kahise mamuko yawe ushobora kwibesha ko wohanyuka ubuzima bukabandanya, ukibagira ko uretse nuko atabugingo bugifise ikije cyose kiguhitana, umuyaga n'inkukura bikaguhindura intabire. Mugano cyawo ca mbere twarabonye ko amamuko y'umuntu icambere ari umukungugu, ica kabiri Imana iwubumbamo ikibumbano c'imero y'umuntu kidakura canke ngo ciyunguruze kurya kwibuye. Ica gatatu, ico kibumbano Imana igihumekiramo impwemu y'ubugingo, gica kiba umuntu afise ubugingo. Imana ntiyarangirije aho, yarabonye ko umuntu atubaho wenyene, imuremera umufasha bakwiranye. Mwabo bantu babiri Imana ibandanirizamo igikorwa cyayo cyo kurema. Ntawurema Imana itamuremeyemwo, nk'uko atawirengereza ko n'umunsi umwe impwemu y'ubugingo iguhezemwo usubira inyuma iyo wazananye. Mu gitabo c'Itango ca 3 ku murongo w'19 hati, uri umukungugu kandi umukungugu niwo uzosubiramwo. Mwebwe muhonyora abandi ku gakanu mwishimikije ubutunzi, amashuri n'ivyubahiro vyanyu, nagomba ndabibutse ko icuri cose wabutunze canke ukenye, twese turacari hagati y'umukungugu n'umukungugu, uwo twavuyemwo n'uwo tuzocika.
umuhirwe nuwicisha bugufi imbere y'isumba vyose, kuko ariyo itujabutsa mu bugingo budashira inyuma y'ubu bukenyuka vuba. Mugenzi, ntiwihende ngo hari uwuruta n'urya sesa inkonda kwibarabara, ni igikorwa c'intoke z'Imana. Mu gitabo c'Imigani ca 14 ku murongo wa 31 hati, unyikije umugorwa abagaye umuremyi wiwe, ariko ugirira ikigongwe agakene uwowe aba amwubashe. Imana ishimwe cane. Rero ntaco bimaze na gato kwirata no gusuzugura abandi wihenda ko uri hejuru yabo. Ubuzima bwacu butandukaniye gusa ku kuntu uha icubahiro Imana guhaye kuba ico uri hagati y'umukungu n'umukungugu. Aburahamu yavuze neza, tehe ingene mpangaye gusiguza umwami wanje naho ndi umukungugu n'umunyota gusa. Igitabo c'Itanguriro 18 ku murongo wa 27. Bagenzi, hari ico Imana yamenyesheje kandi ishaka ko mumenya namwe. Isubira nyuma ntiritangura usubiriye gusambana, kwiba, kubesha, kudandahirwa vino n'ibindi wakora kera utarakira Umwami Yesu. Ahubwo isubira nyuma ritangura kajya kanya nyene utanguye kwibagira aho Imana yagukuye, kuko hariho hava kwitirira urwego ugezeko, imiryango uvukamwo, ishuri wizeko n'ibindi. Ivyo navyo akaba ari icaha cyo kwiba icubahiro c'Imana. Haraheze imyaka irenga 9, igihe kimwe nitegereje cane umukozi wo munzu ahantu yama yambara impuzu yayindi nyene hafi imisi yose. Ntanibagije ko yoba afise ubukene bw'impuzu, Satani aca ntera kuvugira mu mutima wanje nti mbega ntiyohindura akambara izindi. Nkivyiyumvira Mpwemu arancakira, asubiza ivyiyumviro vyanje inyuma, anyibutsa kera imyaka irenga 14 ntafise impuzu yo gukuranya nk'abandi. Hari ipantaro nambara cane. Umukobwa ava iwabo bifise yari yanyitegereje kera, umunsi umwe arambwira atari kiyo pantaro urayikunda cane. Sinibaza ko Philemon narose ndamwishura muri ako kanya. Mpwemu anyibukije ivyo naramaramara imbere y'Imana nca bugufi ndihana. Imana itore cane. Uretse ko bamwe muri twebwe n'imvugo zabo zuzuye agasuzuguro, nabirya uciyumvira uhora arabizi. Mbere data, Imana igwanya abibone, kandi nta urwana n'Imana ngo aneshe. Nakumbura mukura kwishira hejuru muri mwebwe n'ibikiri ivyiyumviro. Umwami Herode vyarenze akanwa, yaturikiye inyo mu bantu. Igitabo c'Ibyakozwe n'Intumwa 12. Abipfuza kumenya vyinshi, isango n'imiganiro cawo ca 3. Murakoze mwese, Imana ibahezagire cane. Turashimiye rero umukozi w'Imana Philemon ku kiganiro atugejejeko ku mamuko. Umwami wacu Yesu Kristo amuhezagire. Kandi nawe wabanye natwe kugeza ku musozo w'iki kiganiro, uhezagirwe. Ni waba ufise ikibazo canke umutwaro wifuza gusengera, na cane mu gikorwa c'Imana wahamagariwe gukora aho uri hose, umukozi w'Imana Philemon nabo bafatikanije kwagura ubwami bw'Imana kw'isi biteguye kugusengera. Sinoheza ntabasavye no gukurikirana n'ibindi biganiro bitandukanye ducisha kuri uno muhora Burundi Mbere Channel TV. Ni karibu. Ni waba ufise icifuzo wifuza gushikiriza kuri uno muhora, uko kizoba kimeze kose, ariko hatarimwo ibitutsi canke gutyoza, kandi na cane kikaba iciyumviro kiroranye n'ico tuma abaduteza amatwi batera imbere mu karere ko hagati ya Afrika no kw'isi hose. Nkuko nama ndabikebanura, amajambo ni yayandi ngo mugire amahoro n'amahonda. Mwari kumwe na Salomo Habimana.